Ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro c'inama nshingamateka. Ikiganiro mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru mu biro vya nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 17 ruhuhuma uyu mwaka w'2021 inama nshingamateka yarakoranye mu nama ya bose kugira bige bongere bemeze integuro y'ibwirizwa isubiramwo igitabo c'amategeko agenga ibidukikije mu Burundi. Umushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema akaba yari yarungitswe na leta mu nama nshingamateka kugira ngo asigurire abaserukira bene gihugu imvo n'imvano itumye leta ibona ko ico gitabo c'amategeko agenga ibidukikije mu Burundi cosubirwamwo. Ati inyuma y'imyaka 20 haciye ico gitabo c'amategeko gishizweho mu Burundi hari byinshi vyagiye birahinduka vyasaba ko ico gitabo kijana n'ibihe vya none. Ati basanze hari bibuze bijanye cane no gukinga hamwe no gutunganya ibijanye n'impanuka ihindagurika ry'ibirere hamwe mbere n'uruhara rw'abene gihugu mu gukingira ibidukikije. Mu mwaka rero w'2000 niho Burundi bwashiraho igitabo c'amategeko Code de l'environnement agenga ibidukikije mu Burundi. Murabona haciye imyaka 20 muri imyaka 20 ico gitabo c'amategeko arico Code de l'environnement kimaze iryo bwirizwa rishigwa mu ngiro twasanze hari agahaze dufatiye mu gukinga no gutunganya ibijanye n'impanuka ihindagurika ry'ikirere n'izindi ngorane zitandukanye zagiye zibonekeza. Twasanze rero ko ari ngombwa ko iri bwirizwa ryojana n'ibihe bya none mu bijanye n'amategeko agenga ibidukikije, ikaba ariyo mbere n'impamvu yantumye turi subiramo muti none ivyari bihaze muri iryo bwirizwa n'ibihe. Aha twotanga akarorero gakeyi nk'ingingo ngenderwako nshasha twokwisunga mu gutunganya ibidukikije hakaboneka neza uruhara rw'abene gihugu mu itunganwa ry'ibidukikije no kubamenyesha akamaro kabyo. Ni nk'ingingo kandi ngenderwako zo gukinga no kwikingira impanuka. Hariho nk'ingingo ngenderwako kandi zo kurihisha uwo wese yononye ibidukikije hamwe n'ingingo zijanye n'iterambere rirama mu kubungabunga ibidukikije. Uruhara rw'inzego zimwe mu byerekeye gutunganya ibidukikije, aha twovuga nk'inzego zijejwe gukingira ibidukikije, intwaro haba hariya mu ntara no mu makomine eka mbere n'abigenga. Iki gitabo c'amategeko agenga ibidukikije nticerekana ibikoresho ngenderwako mu gutunganya ibidukikije dufatiye mu kwigisha no guhimiriza abenegihugu, nticerekana n'ingene ubushakashatsi bwokorwa mu bijanye n'ibidukikije. Nta vyigwa vyari bitegekanijwe mu bijanye n'ingaruka mbi yikoreshwa nabi ry'ibidukikije no ku mibano y'abenegihugu. Nta ngingo zijanye no gukinga no gusubiza ibintu mu buryo bitewe n'itosekazwa ry'ibidukikije n'uwo bibazwa igihe ibidukikije bihungabanye. Muri iki gitabo kandi nta ngingo zijanye no guhangana n'ihindagurika ry'ibihe no gukinga impanuka hamwe n'ibiza kandi vyama vyadushikiye n'aha mu Burundi. Muri iki gitabo kandi ingingo zijanye n'ibihano zarataye igihe turavye
aho tugeze ubuye. Muri ico gitabo nyene nta ngingo zijanye no kwerekana ukuntu uburyo bwo gukingira ibidukikije aho bizova. Nyene iteka izi ni bimwe twabonye ko aragahaze kandi tubishize mu ngiro ko bambere ari n'akarusho. Niyo mpamvu nyene iteka nyamukuru yatumye tuzana ino nteguro y'ibwirizwa ariyo revision ya code de l'environnement kugira ngo mushobore kuyemeza. Nk'uko nabivuze murabona ko ari ku neza y'abenegihugu, ku neza y'igihugu no ku neza bidukikije. Murakoze. Imyaka 2 ikaba ariyo yatanzwe kugira ngo amashirahamwe canke amahinguriro akora ibidahuye n'iki gitabo gishasha c'amategeko yitunganye. Mu bibazo vyagiye birabazwa n'abashingamateka, bamwe barabajije ibijanye n'abavogera ibiyaga kandi bibujijwe, aho kwigisha abenegihugu ivyo kororera mu mpongore bigeze, hamwe n'ingene hoba gutandukanya igice c'ibisagara hamwe no hagati mu gihugu. Hari n'ababajije ikijanye n'uduce turimwo amazi menshi nka za Gatumba na Nyaburya mu vyahinyanyuwe harimwo ingingo zibuza kwimba utuzu twa sugumwe tureture muri bene ivyo bice. Ikibazo kigira kabiri kikubwirwa n'abantu batatu, aho muvuga ko abantu bose fata baba ahantu hafi y'ikishikana byemeza, ukavuga muti kuri abo bantu uzokwimba toilette hari ibihano nabonye bihambaye cyane. Agomba babaze rero tubona hari ibihano bifatira kubungabunga, hari abantu baba
ushobora gusanga iyo featike ya CNDD-FDD. Iyi nteguro mbona ifatikana ko abantu mutekanye kugira muzobimbura cyangwa muzobimbura murakoze. Ikindi cagarutse ni kijanye n'abimba imikobeko ku duce tumwe tumwe bakonona ibitegwa vy'abene gihugu hamwe n'ibijanye no kudatera ibitara vy'ibiti ahegereye isi ndimwa. Jewe rero ndavuga ari ikintu cyamuze ku mutima amasosiyasiyo amwe turiko turabona ariko arakora muri gukingira ibidukikije hariho ayaca imikobeko ayo agaca imikobeko mu biterwa by'abanyagihugu cyangwa abenegihugu barimye. Nagomba mbaze umushikiranganji mbega ko ibi vyononekara bikononwa n'abo bantu kandi bazwi kunze mu makomine mu masosiyasiyo azwi mu makomine, none ninde yobazwa ibi vyononekara ko mbona vyononekara ni vyinshi. Ndabivuga ko ndavyerekeza nko mw'ikomine ya Bugazi ko murabona bariko baracimikobeko kandi hari abanyagihugu bariko baragira bavuga yuko bononerwa ibintu kubera icyo cigwa cy'imikobeko. Ikibazo kigira kabiri, umugambi cyangwa porogaramu ya ewe Burundi urambaye ni porogaramu nziza cyane rwose iviza arandre l'aventure burundaise. Mugabo hari uwundi mugambi numvise wari wavutse mu nyuma uvuga ko kurandura ibiti byose aho hose herekeye isi ndimwa. Aho nkawerekereza ko nabonye batoye amatati mu zone ya Bugazi aho bavuye mu gitara c'abantu bari bateye bararandura hama bakiranduye abantu baragiye baritwara gushika uno munsi ntibaratunganirizwa. Mbega nimubona yuko hari kurwanyanya kw'aya maporogaramu abiri igihe twaba turiko turavuga tuti ewe Burundi arakurambaye mu gutera ibiti hama agacaza n'umugambi uvuga ati kurandura mubona gutinya kuba umushikiranganji. Murakoze nyakubahwa Haragarutse kandi ikijanye n'amahinguriro adakurikiza amategeko yo guta imicafu. Yego namwebwe no muri leta y'u Burundi bafise amazine afise amadeshe atrete n'abandi bikorera utwabo, ariko ayo mazine amwe akurikirana kuba umushikiranganji mujejwe amwe amaze imyaka irenga 30 mugabo izo station de traitement des déchets azigira. Akarora amazine usanga asa amashugere afise systeme de ramonage, maze kugira ramonage amadeshe bakurayo ni menshi cyane bo baca bayashemina vers les rivières umva ko zijya gukoriwa voire même adusanga zifise na cheminée. Iyo cheminée iradégage vapeur ibivuye hanini ya mu mazi. Ayo mazi nayo arimo les produits zitereta amazi kugira habe protection des chaudières n'akarorero. Rero ko zo izine zimwe z'imyaka myinshi ari za leta zikaba station de traitement iyo myaka yose yezataro zashize ziguma zikorwa na tiyo, none ko zikurikirana ngenya kubaha umushikiranganji muriko murarondera kuzifasha iki cyane mu buryo ko zireka kugira iyo traitement kubera uburyo bukeye. None murambizaja kuziha uburyo kugira zigire iyo traitement ko tumaze kubona babigize hanze ni nka izine nshasha mbega ariko barestara n'aya myaka 3 muvuga babahaye ishobora gusanga idakwiye. Rero ikibazo cyane ko umushikiranganji nimba mutoba mwarategekanije gufasha izo izindi zo entreprise murabe kubyo ngo zifasha kuko ubiravye nizo zikoriwa natire cyane gusumba nizo zabikorera twabusanga bagira. Murakoze. Kuri ivyo bibazo umushikiranganji Deogide Rurema yaratanze umuco. Kuri ico c'amahinguriro amenyesha ko n'abene gihugu baba muri ako gace nabo bazogira ico babivuze ko hari imbere nizo leta izosaba ko zimuka nk'akarorero ihinguriro Buseko. Ivy'amantene ibi y'amadeshe
ibi by'amandisitiri twabivuze n'ibintu bijanye nuko ata coordination yari ihari mu bintu bya planification de l'aménagement kandi harimo no gukunda amahera. Hariho umuntu avuga ati jewe yipasere ndayiguhaye yishiremo antene, none ubu imbere yuko baplasa iyo antene mwumvise yuko le public concerné izogira ico iterereye bariko baragira les études d'impact environnemental. None ibindi mwumva ko ari ikintu gikomeye cyane, mwebwe bakayizana muri quartier wanyu, murahaguruka mukavuga muti nimuze mudushiremo muri analyse d'impact environnemental. Ibi ni byabaye, on pas associé les gens, hanyuma tugasanga abantu bagwaye. Iki ni ikintu rero mwumva ko n'akanovera tuzanye mu guhindura iyi kode. Ibyo nabyo barabizi, twavuze kugira ama pre-traitement imbere yuko basuka ibintu mu mazi cyangwa umuki, ariko naho umuti ni iki kintu kijanye na planification de l'aménagement du territoire. Ubu tuzogira evaluation, hari ayo tuzosaba yuko yidelokaliza, hari n'ibyo tuzosaba yuko bahindura. Mwarumvise nka Buseko tumaze kwanaliza neza, twavuze tuti nta yindi solution, nibapfe hariya bari ni mu bene gihugu. Ubu turiko turabaronderera ahandi, muca mwumva yuko nibi bizotoreka umuti. Nayo kubijanye n'abavogera ibiyaga canke akajagari ko bakibonekeza mu bijanye n'amatongo canke ibijanye n'ibiti, ngo leta ubu ikorera mu runani kandi haba ibijanye no gupangira hamwe ibikorwa no kubikurikirana. Bamaze kuyica ijya nino, banyakubaho Nshingamateka bakaba baremeje iyo nteguro y'ibwirizwa ijana ku ijana. ko turabonye ko iyi nteguro leta yatuzaniye ijyanye no gusubirwamo kw'amategeko ajyanye n'ibidukikije, Abashingamateka twitoye 100%. Mu gice cya kabiri cya kino kiganiro turagaruka ku ngendo nyeniteka umukuru w'inama Nshingamateka hamwe n'icegera ciwe ca mbere bagize mu ntara za Kayanza na Muyinga. Nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe akaba yarateye iteka ibiro byo kwipfurizanya umwaka mwiza hagati y'intwazangabo mu gisirikare n'igipolisi zivuka mu ntara ya Kayanza zihurikiye mu ishirahamwe Akonake. Muri ivyo birori kakaba kabaye n'akaryo ko kwerekana ivyigwa vyakozwe n'abahinga bijanye no gushinga kaminuza y'akarorero mu ntara ya Kayanza izokwitwa Institut Supérieur Polytechnique de Kayanza mu rurimi rw'igifaransa. Nyeniteka umukuru w'inama Nshingamateka akaba yarashimye ibikorwa birangurwa n'ishirahamwe Akonake, yongera batera intege. Niko gushima kandi ico ciyumviro ciyo kaminuza, ashima cane ko ari y'ubuhinga izosohora abahinga bazoshigikira imigambi ya leta mvyeyi leta nkozi. Asaba abanyakayanza gufata uwo mugambi nk'uwabo bose kugira ngo uzoshobore kuja mu ngiro. Twumvise ko uno munsi mwebwe banywanyi ba Akonake mwari mufise urubanza rwo guhana raporo y'umwaka. Twebwe abatumire mwatubwiye muri make, ariko ikindi gihe murazodutumira byibure nk'aba-observateur, kuko nubwo mwabitubwiye twumvise ko mwagize impfunyapfunyo ndende, ariko twumvise ko byagenze neza, twumvise ko mwihaye n'iyindi migambi mugiye kuzokorera ko mwakuza. Nubwo mutayitubwiye ido nido, ariko mwatubwiye ko mwabyumvikanyemo
kandi mubikora mu kanyamuneza ntangere nk'abakozi muri leta nkozi. Kuri ivyo rero twobasaba ko mutazotwibagira, ntimuze mutwibagire. Burya nuko mutatubwiye, twumvise ko mwagiye gufasha imfuvyi. Kirya ni ikintu cyiza cyane, kuko mu byo mwakoze vyinshi icyo kintu Imana yagishimye cyane, kandi izokibahembere, izokibaharure ko nk'ubugororotsi. Turibaza rero yuko imigambi mwumvikanye muzogenda mwitwereka ikaja mu ngiro, kuko turazi imwe imwe muriko murarangura nubwo tutari tuhari, kandi nayo turakurikira, turabona ko iteye imbere. Mubandanye rero muje imbere nk'umuzinga, kandi Imana izobandanya ibibafashamwo, kuko muriko murakorera igihugu. Hanyuma mpejeje mvuye kuri ico gice, nje ku kindi gikurikira, arico kijanye n'icegeranyo twashikirijwe n'umukuru w'umurwi wari washinzwe kuza gukurikirana ibijanye na universite, cyumviro cha universite. Hano twari twumvikanye kuraba aho universite yo kubakwa, kuraba aho icyo kintu cyitwa universite uko cyoba kimeze, kuraba n'impinyanyiro cyangwa ibindi byiyumviro byoshobora gushigikira kugira ngo twumve ko iyo universite koko yoshobora kuja mu ngiro. Kuko igihe twaheruka hano mu nama y'abanyakayanza nk'uku nyine, twari twemeranijwe yuko icyiyumviro cya universite gikenewe cyane kuja mu ngiro, ko universite ikenewe. Iyo komisiyo rero nukuri duhaguruke tubasabe, duhaguruke tubakomera amashi, kuko ibyo bakoze ibintu byinshi mu mwanya mutoya. Murakoze cyane. Iki ni icyubahiro n'iteka ku ntara ya Kayanza. Aba bantu, izi nshabwenge z'intara ya Kayanza bakoze bitanga. Twumvise ko benshi bari basanzwe bafise n'imirimo mu gisagara cya Bujumbura canke mu zindi ntara, ariko bararondeye umwanya, barigomwa kumbure n'ibindi bikorwa byinshi bari bafise, nico barakidufasha n'umutima mwiza kandi mu mwanya mutoyi. Twabakomeye amashi kubera ko twabonye koko ko munyaruka, sinavuze nka ka kanyoni cyangwa cya kinyoni kimwe gikomeye, ariko mwaranyarutse cyane.
n'ibyo gushima. Tukibaza rero yuko igikorwa mufise twabonye yuko gishobora kuziyongera kugira ngo noneho n'ibindi bizoba bikenewe bibandanye bironderwa. Nibongera cyangwa tukongera kubikorako muratwemerera kuko twabonye koko ko muri nkerebutse. Hanyuma twumvise yuko ku kibazo kijanye n'izina mwatwiyumviriye, muravuga muti eka ntidushireho universite kuko na hano hafi hari universite ihasanzwe mu ntara hano hafi, kandi buriya igihugu cyacu kuri kino gihugu kuri kino gihe mwarabibonye koko. Ego harakenewe abantu biyumvira cyane bakora ubushakashatsi, ariko harakenewe n'abandi baca baja mu bikorwa kugira ngo baduze ikivi vuba vuba, bafashe abandi basanzwe bariko barakora, noneho bace bunganira bafate mu ntege abandi. Kenshi nivyo iyo bavuze ama-universite, ubundi aba-universite iyo umaze kurengana maîtrise, dufate guhera muri maîtrise, muri universite hinjiramwo iby'ubushakashatsi. Ntuba ukiri umuntu wukuza gukora imirimo pratique, uruwo ushakashaka. Ivyo vyigwa bikaba bitegekanya ko iyo kaminuza izokubakwa muri komine ya Matongo ku buringanire bungana n'ihegitari 11. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama Nshingamateka mu rugendo yaranguye mu ntara yatoyemwo ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 16 Ruhuhuma 2021 yararanguye imirimo itandukanye. Umushingamateka Sabine Ntakarutimana yabanje gutera ibiti muri wa mugambi w'igihugu ewe Burundi urambaye. Ico gikorwa cabereye mu itongo ry'iseminari ntoyi yitiriwe Umweranda Pio wa 10 riri ku mutumba wa Rusengo uri muri zone komine n'intara ya Muyinga. Umwungere wa diocese ya Muyinga Musenyeri Yohakimu Ntahondereye nawe nyene akaba yari yitavye ico gikorwa, akaba yarashimye intererano ya leta yo yishinga bigisha mu gihe iseminari ariyo yimenya mu gufungurira abanyeshure, ari no cyo gisigura ubwaguke bw'iryo tongo. Ku ruhande rwiwe icegera ca mbere c'umukuru w'inama Nshingamateka yarashimye imigenderanire myiza yamye hagati ya leta y'u Burundi na Eklezia Katolika. Ngo nikimenyamenya nuko bapfuye kubasaba urusha rwo gutera ivyo biti, inyishu ikiraboneka. Yarasiguye kandi akamaro ko gukingira ibidukikije. Inyuma y'ivyo bikorwa vy'iterambere rusangi, umushingamateka Sabine Ntakarutimana yaciye aja mu nama y'imvukira z'intara ya Muyinga. Buramatari w'intara Jean-Claude Barutwa nayo yaramenyesheje uko ibintu vyifashe igisata ku kindi. Mu vyerekeye amahoro n'umutekano, yarashimye ko ari impore ku mitumba yose 230 igize intara ya Muyinga. Yamara ngo hasigaye hibonekeza amabi atahora kunze kuboneka, aho umugore acumita umugabo wiwe asinziriye. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama Nshingamateka yagize gwiwe uwo mwitwarariko yise DAD, aca bemerera ko we n'abagenzi be b'abashingamateka bazokwicarira ico kibazo mu karuhuko kabo kimirije mu kwezi kwa Ntwarante. Yaraneguye kandi inyifato y'abaganga bagwanira ibi na biriya ha gukora umwuga wabo wo kuvura abagwayi.
ati ntibitahuritse kubona ubu abaganga bagera ku 9 ariko ibikorwa bikadindira mu gihe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 999 akihakorera akazi kagenda neza cyane kandi bakora ari abaganga 2 gusa. Ati konse umwana ntivyamubuza kurara izamu aho vyashikaga kora abakenyezi bibarutse 3 mwijoro rimwe kandi bukeye agatonda ku kazi kuvura abagwayi. Yaboneyeho kubasaba ko bokwikubita gashi. Ati naho vyabaye aho buramatari aja hagati y'abaganga batiwe muri iryo banga ryabo. Imbere yo kwitabira ibirori byo kwifurizanya umwaka mushasha ku mvukira z'intara ya Muyinga, Nshingamateka Sabine Ntakarutimana yabanje kuja kuraba igihomoke kiri muri quartier Swahili. Ico kimanga kiguma caguka uko imvura itasuye kimaze komora imiryango 3, iyindi 6 nayo ikabirindiriye. Mustanteri wa komine ya Muyinga Amede Misago arasemerera ko atagikozwe atamyaka 2 izohera ico kimanga kidasituye ibarabara rigana muri Tanzania mu gihe ibidandazwa byinshi vyinjira mu gihugu bica kuri iryo barabara nyene. Aha hakaba ari naho dusozerereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye naho ubutaha.